tutisengesheje tugasenga Imana dukomeje kugira ngo Imana ibashe gutabara kubera iki. Haleluya. Isengesho mwene da inshuti yanjye y'umusaraba, waronse kwisengesho ribasha guhindura ibintu. Isengesho irahindura ibyananiranye. Amen. Aha twumvise ngo aba bishengero bariko basengera Petero bakobeje. Aha ku murongo wa 6 havuze ngo ku munsi Herode bwaca amubashikiriza muri iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasoda. Abishengero bariko barasenga bakobeje, ariko ngo muri iryo joro nyene niho Imana yarungitse muri akatigenda ukure Petero muri iryo yabohero. Genda umusohore, genda umukureyo, genda utabare. Bene data, ndagutumiriye gusenga. Uko Imana izabigenda ntitubizi, uko Imana izabikora ntavyuzi, nanje ntavyonzi, sinshobora kubisobanukirwa. Ariko senga, ariko hamagara Imana, kubera Imana irashoye. Imana n'umwizigirwa, Imana n'intetoroye, Imana iratabara. Ndagutumiriye gusenga kubera isengesho rirarema, isengesho ribasha gukuraho imitego yose, imigambi ya Satani, kubera isengesho. Amen. Iyo dusenga tuba turiko turahamagara Imana. Usomye amajambo y'Imana aboneka mu gitabo igitabo ca Yeremiya. Reka tuje gusoma twumve ingene havuga. Igitabo ca Yeremiya kiriya gice ca 33. Imana idufashe cyane uhereye ku murongo wa mbere. Igice ca 33 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Reka dusome twumve ingene havuga ku murongo wa duhere ku mutwe w'amajambo havuga ngo amahoro azosubira kuba i Yerusalemu bakuwe i Babuloni. Umurongo wa mbere uvuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri acugaraniwe mu rugo rw'ibohero. Rituhoraho abikora, Uhoraho agira gute. Nyumva neza wumve aya majambo witoze. Ingwi ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kurinde kuri Yeremiya. Ari hehe? Ngo ubugira kangahe kabiri. Ari hehe? Acugaraniwe hehe? Mu rugo rw'ibohero. Rituhoraho agira gute. Abikora. Uhoraho agira gute. Abirema ibitariho bikabaho. Amen. Ngo akabikomeza. Umuntu w'Imana uravyumva? Abikora bigakoreka, abirema ibitariho bikabaho. Ikindi akagira gute. Yaheza kubirema agaca bikomeza bigakomeza. Ngo Uhoraho niryo zina ryiwe, ngo kuniko agize. Niko agize gute. Abwira nde? Yeremiya ati mpamagara yewe Yeremiya, mpamagara nanjye ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze, ivyo utari bwamenye. Amen. Birasaba ko duhamagara Imana, birasaba ko dusenga, kuko Imana ari ibirema ikabikomeza. Birasaba ko tuyihamagara izirema ibihe bishasha. Muri iyi si Satani iriko iratabagura, irema ibintu bishasha mu buzima bwacu. Idusukemwo inzara n'inyota vyo gusenga, vyo kwirondera igitondo n'umugoroba. Duhamagara Imana irema ibintu bishasha, ishireho bishasha, hama bikomeze. Amen. Imana idufashe, ariko vyose biva mu gusenga. Ndagutumira gusenga izina rya Yesu. Umuntu w'Imana, narinje kuvugana nawe uri jambo gusenga, kuko gusenga harimo imbaraga. Gusenga harimo ububasha gukiza, bubasha kurimbura imigambi ya Satani. Gusenga harimo intwaro zibasha kunetarariza imigambi ya sekibi. Dusenge, duhamagara Imana, kandi Imana iri tayari gukora ibimenyetso n'ibitangaza, kuko niko ijambo ryawe rivuga ngo tuyihamagare na iritaba. Twereke ibihambaye, ivyo tutari bwabone, ivyo utari bwabone, n'ivyo tutari bwumve. Tuyihamagare rero. Reka kuryama mukondora zose, reka gusinzira nkaho umengo ntibikuraba. Ni wewe, ni jewe nawe tubwirwa tugomba gusenga, kuko gusenga harimo imbaraga. Mana bahezagire, komeza kugira ibihe vyiza. Turagushimiye Mana data rurema, mushobora byose, se umwami wacu Yesu Kristo. Turanezerewe kuri kuradutumira gusenga, turanezerewe kuri kuratubwira kuguhamagara, kandi n'urukundo dukunda kugira ngo duhore turi maso, duhore tukwibutsa, duhore tugutaka.
nakomeze kubana namwe. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi muguwe neza muri Kristo Yesu umwami wacu. Dushimiye Imana ko yongeye kutwemerera ko twongeye kugaruka kuri uyu munsi ngo twongere tuganire kw'ijambo ry'Imana. Rero nyemerera nongeye ndabaha ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuri uyu munsi. Tugiye kongera kuganira ku kiganiro c'ijambo ry'Imana gifise umutwe w'ijambo uvuga ngo imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho. Rero mbahaye kaze mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko muguwe neza muri Kristo Yesu umwami wacu. Tugiye gusoma amajambo y'Imana. Kubera iki imbaraga z'amasengesho? Nje kugutumirira gusenga, nje kugutera imbaraga ngo usenge, kubera ko gusenga harimwo imbaraga. Gusenga harimwo ubushobozi. Ubasha kuba utavyumva, ubasha kuba utabitahura, ariko gusenga harimwo ububasha. Gusenga harimwo ubushobozi budasanzwe kuri wewe uriko urasenga, kuri wewe ushaka gusenga. Reka ndakwinginge ngo senga, kubera gusenga birimwo ubushobozi budasanzwe, ubushobozi atahandi hantu uzobusanga atari mu masengesho. Rero imbere yuko nsoma ijambo ry'Imana, reka nongere ndagusabe, ndakwinginge ongera uze kudushigikira kuri wewe utarabikora mu gufyonda subscribe canke s'abone kuri wewe telefone iri mu Gifaransa. Kubo iri mu Congereza, kubo iri mu Gifaransa baza gusanga handitse ko s'abone, ariko kubo iri mu Congereza baza gusanga handitse subscribe. Baca bafyonde no ukazogira kugira ngo dushize ko video izahore babona ko hari video twashize ko. Yesu nakomeze kubahezagira. Rero nimuze twongere dusangire ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze. Amajambo y'Imana tugiye gusangirira hamwe n'amajambo y'Imana aboneka mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa. Ngiye gusoma amajambo y'Imana aboneka kuva ku murongo wa gatandatu nzaza kugeza ku murongo wa 17. Mbahaye ikaze. Hari umutwe w'amajambo uvuga ngo umumarayika ageza Petero Herode. Gatandatu hari ijambo rivuga ngo ku munsi Herode bwaca amubashikiriza muri iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasoda babiri aboheshejwe iminyororo ibiri. Abateramyi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Indwi haravuga ngo maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu. Akoma Petero mu mbavu aramukangura ati vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Umumarayika amubarira ati kenyera wambare inkweto zawe. Abigenza atyo, kandi aramubarira ati kubire ku mutamana wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira. Yamara ntiyamenya ivyo umumarayika akoze ko ari vy'ukuri, ariko agira ngo abonye ivyo yeretswe nko mu nzozi. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri, bashika kw'irembo ryugarije urugi rw'icuma rija mu gisagara. Rurabiyugururira ubwago. Barenga irembo baca mu nzira imwe. Uwo mwanya umumarayika aca amusiga hano. 11 haravuga ngo akenge kagarutse, Petero aribwira ati noneho menye vy'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode, bo nivyo ubwoko bw'abayuda bwari bushamaje vyose. Amaze kuvyiyumvira aja kwa Mariya nyina wa Yohana ariwe Mariko, aho bari bakoraniye benshi bariko barasenga. Petero akomanga ku rugi rw'irembo. Umukobwa w'umugorano yitwa Rode aja kumvira. Amenye ijwi rya Petero, akanyamuneza kamubuza kugurura, arirukanga arinjira ababarira yuko Petero ahagaze kw'irembo. 15 haravuga ngo baramwishura baturasara. Nawe avuga ashimitse ko ari ivy'ukuri, bati n'umumarayika wiwe. N'umumarayika wiwe. Ariko Petero ashishikara gukomanga. Buguruye baramubona. Barumirwa. Arabamama
mumbabarire 17 havuga ngo arabamama abiganira uko umwami Imana yamukuye mu ibohero, arabibabwira ati ibyo mubibarire Yakobo na bene data bandi, arahava aja ahandi. Imana idufashe. Imana yo mwijuru nibahezagire. Nje kuvuga ku mbaraga z'amasengesho, imbaraga zo gusenga. Nasomye ayandi majambo y'Imana aboneka muri kiriya gitabo, igitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, igitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma, kiriya gice ca 20. Hari amajambo akomeye avuga ku mugabo yitwa Yehoshafati, ngo yamenye ko ingabo z'Abasiriya zimuteye, ngo acagira ubwoba. Ariko muri uko kugira ubwoba, yamaze kugira ubwoba, ngo aca afata ingingo yo gusenga, ngo acagira umwete wo gusenga, kuko yarazi abamuteye ibije kumuhiga ko atabasha kubishobora, nawe ngo acaja gusenga. Haleluya! Acaja kugira gute? Acaza gusenga, kubera hari vyari bimurondera, hari ingabo zamuhiga, hari abari bamuteye. Aravuga ngo iki gitero jewe sinokiva imbere, reka nje guhamagara Imana, reka nje gusenga. Amajambo y'Imana twumvise ubwo Petero yari ari mu gasho, hari abandi bariko barasenga, hari abamama ngo bariko barasenga. Imana idufashe cane. Haleluya! Uduze haruguru gatoyi, ayo majambo niho ubasha kuyumva, kuko twahereye ku murongo wa 6. Ku murongo wa 5 hari ijambo rivuga ngo nuko Petero arindirwa kane, havuze ngo amaze kumufata amushira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda ari bane, agira ngo azamwishikirize azamushikiriza abantu Pasika ihetse. Mu yandi majambo, Herode yari agomba kuzakwica uyu Petero. Amen. Yari agomba kwica Petero, ariko uyu Petero hari abamama ngo bari ahantu mu cumba biyugaranye, bariko baramusengera. Ku murongo wa 5 havuze ngo nuko Petero arindirwa mu ibohero, ngo ariko abishengero bagira gute? Baramusengera. Ku murongo wa 5 ni hayo majambo ari, baramusengera, batakambira Imana bakobeje, baragira gute? Baramusengera, batakambira Imana bakobeje, kugira ngo uyu Petero ntagirirwe nk'uko abandi bagiriwe, nk'uko abandi bishwe. Petero ntiyicwe nk'uko abandi bari bamaze kwicwa. Imbaraga z'amasengesho. Petero rero ngo mu gicugu, ngo kuri uwo munsi bwaca, uwo Herode ashikiriza Petero abantu kugira ngo bamugire nk'uko bagize abandi canke bamwice, ngo marayika musanga ahari mu ibohero, ngo amukora mu rubavu, aba ngo haguruka wishire ko umutamana wawe unkwirikire. Petero ngo arabikora, aramukwirikira. Umuryango wa mbere barawurenga, uwa kabiri wo kw'ibirembo urabiyugururira. Petero ivyo vyose yabibona, yibaza ngo ni inzozi, yibaza ko ari kararota, ariko ntiyari kararota. Imana yari kirakora ibitangaza muri iryo joro. Hari abandi bariko barasenga, muri ubu gusenga Imana bakomeje, Imana nayo mwibohero yari kirakora ibitangaza. Imbaraga z'amasengesho. Amen. Mwene data, dusenge. Uyu munsi ibihugu biraterwa bikiyambaza ibikobo binini, bikiyambaza intwaro zikomakomeye kugira ngo zibashe kwihora canke zibashe guhora ivyabo byatatanye. Muravyumva muri ivyo bihugu vya Amerika na Israel na Iran, ingene ibintu bicika, batera ibibombe bigasambura ibikorwa remezo. Kandi impamvu nje kugutumira gusenga, kuko izi ntambara twumva natwe zitugiraho ingaruka mbi. Murabizi iki gihugu ca Iran ni igihugu gifise inzira icamwo ibitoro canke peterole nyinshi, nico gifise inzira, kibasha rero kuvuga ngo inzira ndayipfunze. Kandi kipfunze si Amerika, si oya, ibihugu vyinshi na Afrika irimo igomba kugira ingaruka mbi, kubera Iran yafunze iyo nzira icamwo ibidandazwa canke icamwo peterole nyinshi, yabija muri Afrika ikaja n'ahandi. Rero nje kugutumira gusenga, kubera isengesho ribasha guhindura ibintu. Isengesho ribasha gukora ibitangaza. Isengesho ribasha gutuma izo ntambara twumva zihagarara. Isengesho ribasha gutuma ivyari vyarananiranye byose Yesu aza akabisambura, ibintu bigasubira kuba
bizima. Mwene data, iyo twumvize intambara dukwiye kuba maso tugasenga, ntitudibame, ntituvyumve gusa nkaho umengo ntaco bidutwaye kubera bitari mu gihugu cacu canke bitatwegereye, ntitukumve nkaho umengo ni bisanzwe, reka baryane bo barangana tukumva ko ari bisanzwe, bo baranganya banganya imbaraga. Ariko hari umugani w'ikirundi mpora numva bakera bavuga ngo aho impfizi zibiri zigwaniye, ivyatsi nivyo bihasiga iki ubuzima. Rero izo mpfizi zibiri ziriko ziragwana, twege turi mu bihugu ata bitoro dufise, ata bitoro twimbura, ni twege turigwaho ingaruka mbi. Rero twari dukwiye gusenga, twari dukwiye guhamagara Imana, kandi tugasenga tutisengesheje, tugasenga Imana dukobeje, kugira ngo Imana ibashe gutabara. Kubera iki? Haleluya! Isengesho mwene da inshuti yanje y'umusaraba, waroze ko isengesho ribasha guhindura ibintu. Isengesho rirahindura ivyananiranye. Amen. Aha twumvise ngo aba bishengero bariko basengera Petero bakobeje. Aha ku murongo wa 6 havuze ngo ku munsi Herode bwaca amubashikiriza muri iryo joro, Petero yari asinziriye hagati y'abasoda. Abishengero bariko barasenga bakobeje, ariko ngo muri iryo joro nyene niho Imana yarungitse muri akategenda ukure Petero muri iryo yabohero. Genda umusohore, genda umukureyo, genda utabare. Bene data, ndagutumiye gusenga. Uko Imana izabigenda ntitubizi, uko Imana izabikora ntavyuzi, nanje ntavyonzi, sinshobora kubisobanukirwa. Ariko senga, ariko hamagara Imana, kubera Imana irashoye, Imana n'umwizigirwa, Imana n'intetero, Imana iratabara. Ndagutumiriye gusenga, kubera isengesho rirarema, isengesho ribasha gukuraho imitego yose, imigambi ya Satani, kubera isengesho. Amen. Iyo dusenga tuba turiko turahamagara Imana. Usomye amajambo y'Imana aboneka mu gitabo igitabo ca Yeremiya. Reka tuje gusoma twumve ingene havuga. Igitabo ca Yeremiya kiriya gice ca 33, Imana idufashe cyane uhereye ku murongo wa mbere. Igice ca 33 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Reka dusome twumve ingene havuga ku murongo duhere ku mutwe w'amajambo havuga ngo amahoro azosubira kuba i Yerusalemu bakuwe i Babuloni. Umurongo wa mbere uvuga ngo ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya ubugira kabiri acugaraniwe mu rugo rw'ibohero, rituhoraho abikora. Uhoraho agira gute? Nyumva neza wumve aya majambo witoze. Ingwe ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Yeremiya. Ari hehe? Ngo ubugira kangahe kabiri? Ari hehe? Acugaraniwe hehe? Mu rugo rw'ibohero, rituhoraho agira gute? Abikora. Uhoraho agira gute? Abirema ibitariho bikabaho. Amen. Ngo akabikomeza. Umuntu w'Imana, uravyumva? Abikora bigakoreka, abirema ibitariho bikabaho. Ikindi akagira gute? Yaheza kubirema agaca bikomeza bigakomeza. Ngo Uhoraho niryo zina ryiwe, ngo kuniko agize. Niko agize gute? Abwira nde? Yeremiya ati mpamagara yewe Yeremiya, mpamagara nanjye ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze, ivyo utari bwamenye. Amen. Birasaba ko duhamagara Imana, birasaba ko dusenga, kuko Imana ari ibirema ikabikomeza. Birasaba ko tuyihamagara izirema ibihe bishasha. Muri iyi si Satani iriko iratabagura, irema ibintu bishasha mu buzima bwacu. Idusukemwo inzara n'inyota vyo gusenga, vyo kwirondera igitondo n'umugoroba. Duhamagara Imana irema ibintu bishasha, ishireho bishasha, hama bikomeze. Amen. Imana idufashe, ariko vyose biva mu gusenga. Ndagutumira gusenga n'izina rya Yesu. Umuntu w'Imana, narinje kuvugana nawe uri jambo gusenga, kuko gusenga harimo imbaraga. Gusenga harimo ububasha gukiza, bubasha kurimbura imigambi ya Satani. Gusenga harimo intwaro zibasha kunetarariza imigambi ya sekibi.
dusenge duhamagara imana, kandi imana iri tayari gukora ibimenyetso n'ibitangaza, kuko niko ijambo ryawe rivuga ngo tuyihamagare nayo iritaba. Twereke ibihambaye, ibyo tutari bwabone, ibyo utari bwabone n'ibyo tutari bwumve. Tuyihamagare rero, reka kuryama umukondora zose, reka gusinzira nkaho umengo ntibikuraba. Ni wewe, ni jewe nawe tubwirwa tugomba gusenga, ko gusenga harimo imbaraga. Mana bahezagire, komeza kugira ibihe byiza. Turagushimiye Mana data rurema, mushobora byose, se umwami wacu Yesu Kristo. Turanezerewe kuri kuradutumira gusenga, turanezerewe kuri kuratubwira kuguhamagara, kandi n'urukundo dukunda kugira ngo duhore turi maso, duhore tukwibutsa, duhore tugutakambira. Aleluya. Ijambo rivuga neza ngo yemwe abibutsa Uwiteka ntimugahweme kugeza hazosohoreza isezerano. Yesu turagushimye, turaguhamagaye rero kuri uyu munsi, twemerere byase guhinduka, ubihindure. Rema bishasha muri twe, rema ibishasha muri twe mwami. Turatakambye, turasenze, kuko twumviseho gusenga harimo imbaraga. Mwami turakwinginze, ba muri twebwe, kora ibitangaza muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye ibihugu mwami, z'intambara twumva hirya no hino, nubwo ijambo ryawe ritubwira ngo mu gihe c'imperuka, bitweko hari igihe c'imperuka, ariko mwami turakwinginze, tabara. Ni wowe mutabazi, ni wowe twizeye. Yesu turaguhamagaye gukora ibitangazo, ureme bishasha muri izi ntambara mwami, mu izina rya Yesu. Nitanaje imigambi ya Satani, tudeteshe agaciro imigambi y'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Mana data mushobora byose, ibimenyetso n'ibitangaza bikomeza kugaragara mu izina ryawe Kristo Yesu. Niho dusenze twizeye, amen, amen. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe byiza. Tuzasubira Imana nibitwemerera, Yesu nabitwemerera. Imana ikomeze kubagirira neza, kandi mukomeze gusenga Imana, mukomeze kuyegera, nayo izabegera, kuko ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo nitwatera intambwe imwe yonyene, Imana nayo izatera 99 idusanga. Ngwino rero dutereye imwe, kugira ngo Imana idusange, maze ko ibimenyetso n'ibitangaza muri twe. Amen. Imana ibahezagire, murakoze cyane.